Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Aho uherereye hose ndaguhaye kaze, waba udukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye mu mugabane wa Afrika no kuyindi migabane ya kure. Numwanya rero tugiye kubagezaho vyinshi biramutse bivugwa cane kuri uyu wa gatatu kw'itariki ya 23 Myandagaro 2023. Turaza kwibanda ku makuru avugwa cane mu bisata bitandukanye, harimwo umutekano, harimwo politike n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka rero ku biriko bivugwa cane Inyanzarake. Abantu benshi bariko barakubitwa no mu komiseri mu gipolisi, harimwo n'abatamakazi rero barakubiswe na komiseri de police Moise Arakaza azwi kuri tazarano rya Nyeganyega. Ivyo vyabaye rero ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu ku mutumba Muyange wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Umukomisori rero yaremeye ivyo yagirizwa, yamenyesheje ko yari yaborewe n'inzoga. Ariko rero abasanzwe bamuzi Nyeganyega azwi ko aba ari mu mabi menshi. Ivyo vyose turaza kubigarukako ku buryo burambuye. Ni mu gihe kandi hari ibiziga vyatowe mu ntara ya Cibitoke. Ibiziga vyose bikiri bishasha vyatowe ku Wimana ku gacimbiri Rugomero no ku mutumba Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Nyagihugu bakaba basaba ko haba amatoza yigenga kuri aho hantu hama hatowe ibiziga. Iyo nkuru nayo turaza kuyiga arukako. Tuze kandi no kwibanda ku bivugwa cane n'Ubugenda, naho hari n'ibindi biziga bibiri vyatowe muri iyo komine, nayo rero twayibateguriwe ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, nibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza imisi yose. Reka nkuramutse kandi ngwe kazi aho uba uherereye hose, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika ndetse no kure cane n'abarundi badukurikira. Abantu benshi bariko barakubitwa no mu komiseri mu gipolisi yitwa Moise Arakaza batazira Nyeganyega. Kubwo babibonye, komiseri Moise Arakaza batazira Nyeganyega n'abandi bapolisi babiri bajejwe umutekano wiwe barateye uruhagarara kuri stade ya zone Muyange, ari mwiheganwa ry'abanyamuziki ryatunganijwe ku mugwa mukuru wa zone. Nawuzi icari kibaye aho Moise Arakaza yatangura gutera amabuye abari bitavye ico giteramo c'umuziki, aherekejwe n'abamucengera ubuzima babiri. Yakurikiye abantu bariko barahunga ariko atera amabuye gushika mu mihano aho baba. Umutamakazi rero ari mu bakubiswe. N'uwitwa Isidora Niyonizigiye, umutamakazi w'imyaka 60, mu kenyezi wahora arongoye zone Muyange, yarakubiswe na komiseri Nyeganyega yamusanze aho aba. Yahagaritse kumukubita ingumu n'ibirato igihe ababanyi baza bariruka bariyamiriza iyo nyifato y'ubunyamaswa, bikaba bivugwa n'ababanyi. Moise Arakaza yoba yavuze ko ivyo yakoze yabikoreshejwe n'inzoga mbere yo gusaba ikigongwe uwo yakubise. Ibikorwa rero vy'urusengero navyo vyarahungabanye. Mu mushuhirano abayoboke b'ishengero Anglikane muri ako gace barahagaritse amasengesho yabo kubera ayo mabuye yari karaterwa uwurengana wese. Moise Arakaza azwi mu madosiye menshi y'ubukozi bw'ikibi kuva ajanwe gukorera muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Makamba nka JD, ubwo yari yajejwe igendereza n'ibikorwa vy'igipolisi. Nyagihugu bo ku mugwa mukuru wa zone Muyange cane abashoferi b'amapikipiki bamwagiriza ko akora nk'umusuma mu kubatega imitego mwibarabara. Abafashwe barakwa amafaranga kuva ku 50 gushika ku 100 vy'amarundi. Abashoferi bashobora guhunga bataye ivyo bari bunguruje. Moise Arakaza rero aca abenyegeza imbere yo kubigurisha kuko nta numwe yemera kubiburana ngo abihabwe. Niko abashoferi bashinga intahe. Vuba cane iyo ntwazagabo mu gipolisi nawe nyene yari yakubiswe n'abashoferi b'amapikipiki ku mugwa mukuru wa komine Mabanda. Umwanya mutoya inyuma yaho yarakubise umufundi w'indimo muri komine Mabanda. Umufundi w'indimo rero yaritwaye muri sentare y'iyungururizo
ya Makamba ihanisha umukomiseri hadabu ry'ibihumbi 250. Rwanzagabo rero yaravuzwe mu mabi yo guhotera agateka kazina muntu harimo kwica batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara z'ubumanuko n'uburengero mu myaka iheze. Muri bo rero hakaba harimo umwana. Inkuru rero y'akamaramaza murumva ko akaboregwe nkuko nyeganyega yoba yarabishikirije katumye akora ibara aho asanzwe aba. Ibugendana hari ibiziga bibiri vyatowe muri iyo komine aho ni mu ntara ya Gitega. Ikiziga caronje ntibanyiha w'imyaka 56 caratowe mu murima w'ibitoke ku munsi wa gatatu heze, byabereye ku mutumba Runyere muri komine Bugenda n'intara ya Gitega. Umuhisi ngo yoba yaguye mu minwe y'imbonera kure n'abanywanyi bo muhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ziriko zirakizura zica ziramwica zikoresheje imipanga no buhiri. Ikekwa ko ari umusuma niko isoko ryaho nyene ribivuga. Amakuru aremezwa na Roger Ngendakumana umukuru w'umutumba Runyeri amenyesha ko impande ico kiziga caronje ntibanyeka hari igitoke n'imyumbati vyibwe mu mirima. Wishwe rero yaciye ahambwa gihutihuti ku itegeko ry'abajejwe intwari nyuma yuko Nyamirama mu gipolisi hashitse ikabona ivyabaye. Nikindi kiziga catowe muri iyo komine ni ikiziga ca Sylvain Niyonzima w'imyaka 36 catowe kimanitse mu nzu yiwe kuwa kabiri uheze. Ico kiziga rero catowe ku mutumba Mutoyi aho nyene muri komine Bugenda. Ntayo makuru rero akemezwa na Pascal Simbereye umukuru w'umutumba Mutoyi akavuga ko harinze gusamburwa inzu kugira ngo bakuremo ico kiziga. Simbereye rero akavuga ko hari uwiyahuye ariko ntatomura imvo. Abona ko Sylvain Niyonzima yiyahuye kubera ibintazi yemera yahambwe ku munsi wa gatatu nyuma y'urugendo rw'abajejwe intwaro n'igipolisi. Hari ibindi rero biriko bivugwa cane mu ntara ya Cibitoke aho hatowe ibindi biziga bitatu. Musitanteri wa komine Rugomba akemeza ayo makuru akavuga ko amatozo yatanguye. Aborozi bacuye inka zabo nibo babonye ibiziga bitatu harimo n'icumukenyezi boneka ko yaciwe umutwe yakoreshejwe igipanga ari kuw'Imana isaha 11 z'umuhingamo. Bidatevye abasirikare bacungera urubiri rw'u Burundi na Republika Iharanira Rusange ya Kongo baciye batabazwa. Musitanteri wa komine yaranyarukiye ahatowe ivyo biziga arekejwe n'imbonera kure ngo n'abanywanyi bo muhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD yabategetse guhamba ivyo biziga mu buryo bwihuta. Amasoko mu vy'umutekano ari aho nyene abona ko abo bishwe boba bari baturutse muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kandi ko bagerageje kwigwanira biba ivy'ubusa. Amasoko nyene avuga ko ubwo bubisha bwama bwagirijwe abanywanyi bo mu hari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Akenshi imbonera kure ziratega n'imitego kugira ngo zibe abanyagihugu batashe mu Burundi bavuye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Niko rero umwe bacitse kwicumu ashimangira mu kiringo kitarenga amezi 5 ibiziga 8 biriko birabora vyaratowe ku ruzi Rusizi rugabura Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyegerugo rero bakabasaba abajejwe intwaro gukora ibikenewe kugira ngo bahagarike ubwo ubwicanyi. Musitanteri wa komine Rugombo abajejwe rero kugira ngo agire ico ashikiriza kwihambwa ry'abo bantu tamatuhuza baye siguye ko ingingo yiwe ari iyo gukingira abanyagihugu indwara bashobora kwandura. Kujaye n'ubwicanyi bwabaye bwinshi kandi bwagirizwa imbonera kure. Gilbert Manirakiza yahisemwo gutagira ico ashikirize ubwo biruko. Musitanteri akabasaba abanyagihugu kudomo rutoke kuruja n'uruza rwose ruteye amakenga no gukora n'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano mu ntumbero yo gutuza abo bicanyi. Ibururi hari abacamanza batatu boba barafunzwe na Antoine Ngendakumana, Leonard Nizigiyimana, Irene Mukeshimana bose akaba ari abacamanza bo muri senare nkuru y'igihugu ya Bururi. Imanuko bw'u Burundi bafungiye mu ibohero ry'intara ya Bururi kuva kuri uyu wa gatatu bahagaritswe ku itegeko ry'umushikiriza manza arongoye sentare y'iyungurizo ya Bururi umunsi nyene bakurikiranwa gucaca kugira uruhara mu ihungabanwa ry'umutekano w'igihugu. Iyi nkuru rero twayigarutse ko ku buryo burambuye. Reka rero tuhereze kuri iyi nkuru ivugwa cane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ikarihe hari abana 7 bapfiriye mu muriro wahitanye ikambi
bakozwe ko n'imyuzurira n'abandi ndwi rero bafise munsi y'imyaka 5 baguye mu muriro wadutse ugahitana ikambi y'abateshejwe izabo biturutse ku myuzurira mu kwezi kwa Rusama guheze. Amazu arenga amajana 4 yarahiye mu ikambi ya Bushonezo Ikarehe mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ayo mazu yaturiwe yari asakajwe ivyatsi ngo nta na kimwe cokowe, ngo nta washoboye no kokora ikintu na kimwe, babishingwa intahe na Mushagarusa n'impunzi rero y'Ikarehe. Amani ni wacitse ku myuzurira ya Nyamukubi mu kwezi kwa gatanu guheze ari muri yo kambi njasha ya Muconezi yatakarije byose mu nzu yiwe. Thomas Bakenga, musitanteri wa teritwari ya Kare, yatangaje ko abapfuye bose ari abana bafise munsi y'imyaka 5. Umukuru wa teritwari ya Kare akemeza ko leta iriko irubaka amazu Ilwako na Mushonezo kugira ngo abakozwe ko nibiza n'isibe vy'Inyamukubi ndabushushu ku wa 4 Rusama guheze baronzwe indaro. Ibitigiri bitangwa na leta ya Kongo byo vyerekana ko mu gihe c'imyuzurira y'Inyamukubi na Bushushu muri teritwari ya Karehe mu kwezi kwa Rusama abantu barenga amajana 4 bapfuye, bandi ibihumbi 5 barabugwa irengero. Ndabakengurukiye cyane banywanyi bacu, ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo ntucikwe n'ibindi tuza kubagezaho. Fone kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko nibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagusaba kandi kugira ngo bisangize bagenzi bawe nkuko mejeje kubivuga. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza.